ni ukuvuga ivyaha cyangwa se ibibi bikorwa n'abantu aho hantu biba biriko birakorerwa umutekano aho hantu uba uhungabanye. Radio Television RTBB nijwigiza Burundi bwiza. Bakunzi bimbonesha kuri ivyiza vy'Uburundi RTBB kuizina ni Deborah Nakizumba. Muri kano kanya n'ikiganiro tsimbataza amahoro aho tuza kwibaza ku kibazo kivuga giti mbega abakozi b'Imana canke abavuga butumwa boba bafise akamaro ku gihugu kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Ndi kumwe na mugenzi wanje ndamusabe atwidondore. Ego murakoze jewe nitwa Tuyisenge Prime. Murakoze cyane. Mbega Prime tutatevye gatoyi ngo dutevye abariko baratwumviriza. Iyo twumvise ijambo umutekano n'amahoro mbega dushobora kubisigura kumwe canke dushobora kubiha icyumviro kimwe byoba bisa canke hoba hariho itandukaniro. Murakoze cyane. Ico ni kibazo gikomeye cyane kandi abeshi mu buryo butandukanye bashobora kudatahura itandukaniro neza na neza riri hagati y'amahoro ndetse n'umutekano. Ariko ivyo bintu bibiri biratandukanye. Uti bitandukanye gute? Abariko baratwumviriza bomenya yuko amahoro ubwa mbere na mbere abonekana mu mutima w'umuntu. Kandi ikindi naco amahoro ntashobora kubonekana hatabanje kubonekana umutekano. Kugira ngo dushobore kuvyumva neza n'abariko baratwumviriza batahure neza, umutekano uhungabanwa n'ibibi biba biriko birakorerwa mu gihugu. Ivyo bibi navyo bikorwa n'abantu baba bari mw'ico gihugu. Twihaye nk'akarorero iyo ahantu hariko hakorerwa ubwicanyi aho hantu nta mutekano ubuhari, akajagari kaba kahari. Iyo hari abantu bateye ahantu kwiba bakanyaga ibintu, abantu baba mwako karere bose umutekano buhungabanye bagira uruhagarara. Ni ukuvuga ivyaha cyangwa se ibibi bikorwa n'abantu aho hantu biba biriko birakorerwa umutekano aho hantu uba uhungabanye. Uti rero amahoro nayo agenda gute? Amahoro aba mu muntu atariko yiyagiriza ikibi yakoze. Iyo rero umutekano uri ahantu atabibi canke ivyaha biriko birakorerwa aho hantu, abantu mu bwabo baba bafise amahoro. No kuvuga nta kintu kibagiriza icyaha canke ikibi kiba kiri mu mutima. Kuvyumva neza no fatira ku karorero gato y'incacaguye. Iyo wabaye nk'umusuma nk'akarorero ukagenda nko kumena nko kuri kopeke runaka. Iyo wivye aho hantu wahahungabanije umutekano wivye, hasigara haraba amatohoza, abantu bakagira uruhagarara, hakaba n'abantu bajanwa mu gasho bibaza kuko baribo kandi ataribo, umutekano urahungabanye. Wa muntu nawe rero yiba kubera cagenda azi yuko yahungabanije umutekano, agenda ariyagiriza icyaha, acabura amahoro rero agacaza arakwepa guca ahantu yakora cyakibi cyaha, yahora cyaho hantu agacatangura guhindura inzira. Mwico gihe rero yabuze amahoro, umutekano. Ashobora kuba afise umutekano atawuri karamwirukako, ariko mu mutima wata amahoro afise kubera yakoze icyaha naco aho gituma hungabanya umutekano aho hantu haca uwo mutekano rero wabuza aho hantu uca umukwegera kubura amahoro kubera ari we yakoze ico cyaha. Tandukaniro notanga ni nk'iryo hagati y'amahoro n'umutekano. Murakoze cyane. Muratubwiye n'ikindi kintu ko umuntu mu gihe abuze amahoro ashobora no kuyabuza uwundi muntu. Ariko kandi uko ndavyumvise ndumvise yuko umuntu ubwiwe ashobora kwibuza amahoro. Muragize neza cyane. Kumbure abariko baratwumva barumvise itandukaniro ry'amahoro n'umutekano. Mbega none tuvuze amahoro, gutsimbataza amahoro, ni bande bafise uruhara mu kubumbatira amahoro n'umutekano canke mu gutsimbataza amahoro n'umutekano? Twovuga ati aba bahari amahoro n'umutekano birashobora gutsimbatara. Mu iki kiganiro tsimbataza amahoro
iyo turiko turaraba aho tubaye mu bigaragara n'amaso yacu abantu bagaragara ko baba bariko batsimbataza amahoro n'umutekano bateramira amahoro n'umutekano uko bukeye uko bwije twobashyira mu migwi itatu turavuga nk'abajejwe umutekano tuca twumva directement abapolice ndetse n'abandi harabaho indongozi abajejwe intwaro mu majambo make hama hakabaho n'abene gihugu abo bantu batatu basa n'abagize urunani kugira ngo bateramire amahoro n'umutekano aho ni mu bigaragara mugabo kubera ko turiko twisunga rero aka kanya ati mbega ni yahe ntererano y'abavuga butumwa cyangwa se abamenyesha amana kugira ngo uruhara bafise kugira ngo mwico gihugu bariko baratangamwe ubutumwa mwico gihugu bariko barafasha abantu mu mitima mbega uruhara rwabo nugwahe kugira ngo ico gihugu kigire amahoro n'umutekano n'abaciriyemwo muti rero n'abavuga butumwa n'abamenyesha mana nabo nyene bafise ugo ruhara nabo nyene turashobora kubisunga ugo ruhara rero rurakomeye cyane kandi besi birabagora kuvyumva bibaza ngo abavuga butumwa canke abamenyesha amana bavuga ubutumwa bwiza mu mashengero yabo bumva umengo bifasha bo gusa ariko hajya hari uruhara rukomeye cyane baterera mu gihugu kugira ngo amahoro n'umutekano mico gihugu abonekane mu ntangamarara muri ko murambaza itandukaniro riri hagati y'umutekano n'amahoro nababariye yuko igihungabanya umutekano niki ni bibi ni ivyaha biba biriko bikorwa n'abantu nyene baba mwico gihugu abamenyesha amana rero cyangwa se abo bavuga butumwa iyo bari mu mashengero canke se n'ahandi baba bagiye kuvuga ubutumwa nta kindi bahimirizwa nimba vy'ukuri umenyesha amana canke uwo muvuga butumwa abajejwe kugarukana abantu abakura mu vyaha kugira ngo bashobore guca mu nzira yo gutungana bagenda bahimiriza ba bantu bave muri vya bibi bakora bituma umuhungabano umutekano uhungabana hama rero iyo uyo muntu yari umunyavyaha yari umusuma yari umwicanyi yari umuntu w'umubeshi eka habaye ugasanga hama kajagari mpwemu w'Imana cyangwa se mutima mweranda kamuhamagara akagenda mu ishengero kumva ubutumwa agahinduka hakavuga ubutumwa kumva bumukoze ko butusha kuri cyaha yahora akora habaye hakabuhungabana umutekano agaca ava ngaho nyene yihanye yasubira habaye ugasanga bya bintu yarabihevye impore yarahabaye nta bantu akiraza ku mugono ugasanga aho hantu haratekanye muca mwumva ko ari urukwega kwegane bavuga butumwa bahinduye bantu baba muri societe bahora barangwa n'akajagari bahora barangwa n'ivyaha hanyuma rero basubira inyuma bagaca babana neza n'abantu baretse rero gukora bya vyaha aho hantu uzoca usanga hari umutekano hanyuma rero kubera babihevye na ya mahoro acabonekana mu mutima kuko ryajwi ribagiriza vya vyaha bakora riba ryahavuye niho rero uzoca usanga baba polisi bahora bama cankwe se babene igihugu bahora barara ku mugono baraba bakizura barabati mbega hoba hari umutekano hano hantu bakumva indwi iraheze hari impore bakumva ukwezi kuraheze hari impore naho batoba bariko barararira ntibahute bamenya ko wa muntu yahora ateza akajagari yahuriye na mpwemu yera mu ishengero ahantu yagiye kubwo wa mukozi w'Imana Imana yacako atanga ubutumwa hanyuma wa mugizi wa nabi wa munyavyaha arahinduka ntayabarera kibandanya giteza akajagari ha hantu yahoraba nuko rero ukuntu bikwegana mu kijanye n'ukuntu intererano y'amashengero kugira ngo mu gihugu habonekane amahoro n'umutekano aho baba bariko baravugiranya ubutumwa bwiza. Murakoze cyane reka tubashimire twizere ko n'abariko baratwumviriza bamaze gutahura intererano ku masengero canke ku bavuga butumwa kugira ngo umutekano n'amahoro bishobore gusasagara. Ni kuvuga yuko turumvise ko iyo umuntu amaze kwitandukanya n'ibyaha bimwe bimwe
nivyo mwagiye mutubwira kuyica canke ugasanga umuntu arakubitana mu isite ariko arabesha ariko aragirane ibyaha bimwe bimwe rero tumvise yuko bigenda bigaragaza uguhungabanya umutekano cyane gose. Tubashimire rero, mbega none nta kandi kajambo ko kugara iki kiganiro cyacu kugira ngo turangirize ngaho ikiganiro cyacu? Ego jewe ikintu novuga ko ari nk'intererano iyo abantu mubonye bariko baravuga ubutumwa muze mwame mumenya yuko bafise ikintu bariko barakora baterera n'igihugu. Mu yandi majambo abantu bo kubahiriza abo bantu kuko umurimo baba bariko barakora ntabwo uherera iwabo mu mashengero n'igihugu twebwaho tubaye no kuvuga n'umuntu womengo ntanezwe ibintu by'ijambo ry'Imana usanga habaye yagize umutekano yarose amahoro kuko bamuhinduriye wa mugenzi wa mubanyi yoba yahora muteza akajagari ugasanga yarahindutse. Rero Imana twovuga tuti nibazigame hanyuma abantu nabo bakomeze gusenga kuko gusenga nako gutuma abantu baheba ivyaha maze bakaja mu nzira yo gutungana umutekano gaheza ukabonekana mu gihugu. Ya ntererano rero igaheza ikagira inguvu y'amashengero ha ruhande yabo bapolisi canke abene gihugu canke abajejwe intwaro nabo bararanye ne badasinziriye kugira ngo igihugu tubayemo kironke amahoro n'umutekano. Kandi ata mahoro canke ata mutekano nta terambere tuzogenda dushitseko narirya twarishaka. Ego kuko nanone iterambere bavuga yuko iterambere rivyagwa n'amahoro. Ahantu ikintu kikwereka ko ahantu hari umutekano uhabona iterambere. Ubundi ho ko barukuguma umuntu asubira inyuma. Tubashimire rero. Ego. Bakunzi bimbonesha kuri ivyiza by'u Burundi, mwumvise yuko abavuga butumwa canke abakozi b'Imana bafise uruhara rukomeye ku gihugu mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Twumvise kandi ko umuntu ibyaha bimwe bimwe bituma umuntu ashobora guhungabanya umutekano mu kibano canke aho aherereye. Ariko rero mu gihe abantu bashobora kuba bumva ubutumwa bw'Imana, bumva ubutumwa abakozi b'Imana bagenda baratanga kugira ngo umuntu n'uwundi ashobore guhinduka kubijanye n'ivyo akora bitari byiza usanga biriko birahungabanya umutekano, turumva yuko mu gihe abo bakozi b'Imana bumviwe turumva yuko umutekano ushobora gusasagara mu gihugu cacu c'u Burundi. Cari kiganiro tsimbataza amahoro. Ndabibutse ko yari Deborah Ntakisumba ndi kumwe na Tuyisenge Prime. Tubashimire kuba mwabanye kumwe natwe ariko ntidutambe twirorera. Ndabasabe kugira jeme kuri iki kiganiro ndetse mudusigire n'ubutumwa mushobora kuduha intererano zindi canke utundi dushobora gufasha kubazokurikirana iki kiganiro canke mugire partage. Ivyo byose turabibasavye ariko kutaragira sabone ashishikare kugira sabone kugira ngo ibiganiro byose bizokwama bica kuri imbonesha kure yacu y'ibyiza by'u Burundi RTBB bizokwame bimushikira atankomanze. Tubashimire rero kuba mwabanye kumwe natwe na butaha. Radio television RTBB ni byiza by'u Burundi bwiza.